niba ushaka ko umugore asa neza witeze umugore asa neza n'abandi bakamuraba genda ufate neza uwiwawe bajya uri kuraraba basa neza mugire nka bajya bijya ukunda kuraba yego bari kumugira. Apotre ikibazo ni cyakindi nyene yego nk'umurongozi mukuru w'ishengero ari dispose gufasha amahanga mbega ni kihe kintu mutegekanya cyangwa muri ko murakora kugira mufashe ingo izimeze nabi zije ku murongo izimeze neza zirushirize gukayangana mu bwiza bw'Imana. Icambere yavuze hariho gutegura abatarazinjiramwo uko niyo mushinge wa mbere wo muri kazoza kwitanga satani niko twovuga. Ikindi nuko turafise plan y'ingene tuzogira ama seminaire ama conference canke no kugwiza ibiganiro nk'ibi bishika kure aho umuntu wese bari mu rugo rwiwe ashobora kubikurikirana kugira ngo dusangize abantu ko kubera iki ama media nk'izi media zanyu imbonesha kure sinzi ngene twovyita mu Kirundi birashika kure cyane. Rero kenshi hari n'igihe satana bikoresha mu gutanga ibiganiro biravye cyane mu bihugu hirya no hino uzurabona hari abantu usanga kenshi baha kugira abantu benshi bakunda ibibi bagaha abagore batawe ababaki bagize nte abafise y'amabiro bagace abantu bagira iki mu mitwe yabo bumva ko ingo ziragoye ukumva n'abajene ngo nta myaka ijana nta nibiki n'abandi bagomba ngo divorce nibisanzwe oya si bisanzwe. Satani nahenda abantu ingo zubatse neza zirahari ni nyinshi natwe turiho turayivuga turi echantillon turi sinzi ngene no bivuga yo kugira neza kw'Imana y'ubuntu bw'Imana mu rugo rwacu. Donc nta muntu nzi umugore ndabona ndutira madame nta uhari kakano karakomeye nta uhari donc sinzi rero ico noja kugira kindi rero umunsi umuntu wese yotahura ko ici Imana yamuhezagije nico ciza gusumba ibindi bintu byose bihari gusumba ibindi bintu byose bihari niho azomenya ko Imana yamuhezagiye hanyuma agatangura guha agaciro. Je namambwira abantu kubera ikuja kuraba umugore w'abandi asa neza ubona gizene hariho umuntu yakoresheje ingufu nyinshi kugira ngo uwo mugore ase neza niba ushaka ko umugore asa neza witeze umugore asa neza n'abandi bakamuraba genda ufate neza uwiwawe bajya uri kuraraba basa neza mugire nka bajya nimba ukunda kuraba umuntu yambaye agapantaro akabegwa kamugurire nagume gusa mu bivutano n'ibiki yifunze ibintu bigenda bikubura umenga ari muntu bijya ukunda kuraba yego bari kumugira hanyuma ureka abantu ibyo bavuga ni byabo umugore wawe n'uwawe umugabo wawe n'uwawe mwambike mutumasa neza n'umugore araba umugabo nkuko yababwiye je umugore wanje niwe mu styliste wanje abantu bahora babona ko mbegwa abariwe niwe niwe nyuma yabyo. Iki kiganiro kiraryoshe nkuko twabibemereye turi ku kazi gadasanzwe kandi gakomeye cyane. Bandanya mugira like, comment, subscribe. Apotre reka mpere kuri mwe gumenga muba mufise ibikorwa byinshi hari utubazo tujya kurangiza numva umenga nitwogenda tunize ko ndazi biranagoye ko tuza turabaronka. Apotre hari ikintu mu miryango kikunda kugaragara ugasanga umukozi w'Imana vraiment arafasha ishengero arakora akazi bien mugabo indero y'abana ugasanga umukobwa hari ibintu ariko aribona ko hari ibintu agezemwo nawe nyene ubwo batazi abavyeyi batamuganirije cyangwa umuhungu nuko nyene ugasanga cya bibwirwa nawe kwirigara kandi bo urumva bien sûr bacha bimubwira nabi babikabishira no muri sense mbi. Mbega abavyeyi bameze nk'uko Apotre mwubabwira iki? Rero hari ukuntu muri iki gihe hari iterambere rigenda yihuta usanga kenshi abantu bafise ibibokipa hirya no hino n'uwatashe muhira ugaca usanga ku telefone abana ntibafise ubaganiriza nagenda kubwire donc nibiharuro byinshi byerekana yuko abana bifuza kuba
gusana base mu gihe baganira nabo bakababwira yerekwa ryabo ingene bakuze ingene vyagenze abakobwa bagashaka gusana ba mama wabo kubera gutyo rero kenshi ubu muri igihe yaba no mu bakozi b'Imana usanga kenshi umenga ntidufise umwanya w'ingo uri kuraraba abantu umuntu araje n'ibiki je par exemple ndakubwire ndi responsable kandi ndakunda abantu ndakunda kubasenga n'inshingano Imana yampaye mugana nabwiye abantu amasaha adashobora ku telefone ari amasaha y'umuryango igikurikira nta muntu telefone mwijoro uko sindi ambulance nabwiye ngo je nkora umurango hanyuma ibisigaye usenge waryamye hari Imana turaba twese kugira simpave mfata n'ikibanza c'Imana rero kenshi hari abantu bagira ngo telefone yanje yuguriye amasaha 28 kuri 28 nuvuga ngo icambere nta mwanya wawe uzogira wo kwiyitaho icya kabiri uzokwitaho abana bawe uzange babiberara kenshi hari abantu twagiye tubona abana b'abakozi b'Imana ugasanga nibirara hanze kubera iki ngo ivyo papa avuga hariya ku rusengero ntibisa n'ivyo muhira twebwe nitumubona nta kintu tubona girante azo yarushe akankama kubera barushe nyene nta mwanya duha nituganira ngo twumve ibintu byaje gute rero tusanga wibaza kuri kurakorera Imana hariya hanze ariko urugo rwawe n'iryo shengero rya mbere rero naho bisa abantu ugasanga barireze bana bakozi b'Imana batwaye inda bagize nte satani akabijamwo ugasanga ni ngorane ni byiza kurondera umwanya wo mu rugo igoye gestion biba bisaba ko umwana nta muntu numwe atabicamwo ibe ikeneye ko umwana aronka umukoce mwiza kandi umukoce mwiza n'umuvyeyi niwe wa mbere niwe wa mbere mama Apotre abana kenshi turatugenda mu mihanare niki ubu abana ibafise indero kuri WhatsApp kuko umva mama shitse muhira mama niza WhatsApp ugasanga umwana ubu azi ivyo kuri Facebook azi ivyo kuri WhatsApp Instagram mugabo yandero kuziko yo mu rugo abana ntaco babiziko kagaterema ko navuga ngo nta makuru ufise nabo nyene nta makuru bagira ivyo bintu mubivuga kwiki mu Apotre ni ikintu kitari ciza urumva umwana kugira kureke ico ukora umuha telefone ukabura mwikuye ni ikintu kitari ciza nta na gatonya ariko igikwiye niki nuko twebwe namambwira abantu uti cyane cyane mu bamama ati nturindire ko umwana wawe azokwigishwa urabona ko abakizwa tugira ama conference des jeunes filles urabona ati ntuzorindire umwana wawe ko yigishwa ivy'umubiri wiwe ivy'isuku hariya muri conference nawe washobora kubivuga akiri mutonya rero urumva nk'umuvyeyi vy'ukuri n'umwana akiri mutonya mwigisha udukorwa duto mumenyereze niyo ataba ariko arabikora neza menyereza ntabikora nabi ukaza kubisubiramwo ariko tufasha abana mu ngo zacu umva ariko aravuga n'abana b'abakozi b'Imana turondere ya myanya yacu tugeze muhira amatelefone yose tubike televiziyo zimya tuganire ubuzima nuko tujaha ibi mubona byagenze gutya ni vyiza ko bavyeyi baganira n'abana babo ego Apotre hari ingo twavuze cha divorce zitagize divorce vraiment yigaragara mugabo hariya à l'intérieur ndani abana baratandukanye kera bamwe ugasanga igitanda si kimwe abandi ugasanga vyagiye ku yindi level icumba si kimwe abakuze ariko ratwumviriza barumva ivyo turiko turavuga bikomeye mbega niye manuro mwo habo bantu ivyo birahari ariko ico twomenya nuko burya abantu iyo batahura ko abantu bafise ivyo bapfa mu kirundi baravuga ngo ababipfa nababisangiye ahubwo iyo mufise ibintu mutahurijeko vyerekana ko muri inshuti gusumba abandi uzuraba umuntu atakintu na kimwe mupfa n'umuntu atana kimwe muhuriyeko rero umuntu nimba mufise utuntu twinshi mupfa nuko mwegeranye nuko mufise intérêt ziri commun nukuvuga ngo mufise inyungu ziri hamwe iyo abantu botahura ico kintu ati erega burya ivyo tudahurizako nuko tudafise inyungu nuko dufise inyungu zihura umwe kumbure akagerageza akavuga ati none basi kubw'inyungu z'abana nitukivana rero umwe wese ingeso mbi afise uwundi izindi afise basaba Imana umwe wese avuga ati baganira icambere ni communication bashoboye kuganira kubera reka nakubwira ikintu kimwe ari ikintu gira kintangaza amakupure nkayo tora twiganira n'abantu bakuze nkababaza abagore abagabo duhuye batari no mu rusengero nkabaza none mbega kubera iki
ingo usanga zibanye nabi kubera ko aribo bafise abana benshi bace batwenga baba bumva ivyo ashatse kuvuga ngo umwe aba mu cumba ciwe n'undi akaba hano ugasanga afise abana 8 rero nukuvuga ari igihe bicishamwo umunsi sinzi arabanywa akayere bakanywa bagahuza hanyuma bakibuka bukeye zabavuyeho ko hari ibintu erega ari ibyo bapfa bya bintu ntiwahevye wa muntu wo hanze nawe uracamfata nabi rero ico twovuga nuko borondera Imana cyane cyane niyo yubaka urugo bakagerageza kuganira canke bakarondera n'umuntu aza kubafasha umuntu bizeye umuntu w'Imana umuntu de confiance ashobora kubafasha nimba haramaze kuza abana iciza nuko bogumana bagakoresha imbaraga nyinshi hanyuma bakabana kandi Imana ikabashoboza kubwo n'inyungu z'abana yego cyane nukuri turabashimiye cyane murabona umwanya wagiye burije tubareke muje kuraba abana namwe ariko arakabazo vraiment ntogera ndababaje kanyuma mama Apotre yego duhere iyo twatanguriye yego hari abajene bari mu bihe by'uko bifuza kubaka ingo zabo yego akaja avuga ati je nabonye gire yagize mariage nanje ntegerezwa uko bigenda ntegerezwa Apotre abo bantu wo bahanura iki ico no bahanura nuko urumva harageze aho tudakora ibintu kubera gira yabigize iki ico no bahanura reka nabo basenga Imana yagire neza gira Imana yagire neza naka nayo bagirira neza Imana igira neza bose rero nabo ntibagende kugakuku ugasanga agiye atanageze erega gagira urugo nugo abantu bakuze urugo si ugw'umuhungu si n'ugw'umukobwa n'umuntu ari mature mu gifaransa umuntu ageze ahantu akuze avuga ati murabona abantu bagira ama mariage bakiri batonya umugore ageze nko kuvyara n'ingorane kubera ikintu ntamenyereye ivyo bintu oya wagiye mu rugo utegerezwa gukura rero kumbure nimba Imana itarazana uwo muntu mwubakana kumbura hariho maturité ukeneye kugerako rero ntibagirwa kuko barabaye harageze kuko ibi bintu nivyo ni ibintu ujamwo hageze ukumva ko muri wowe tuye préparé kuja mu rugo nditeguye kuba umugabo nditeguye kuba umugore Apotre oui mwebwe mu gusoma Bibiliya aha tugiye rero ku bakristo yego baravuga ati bana muvyare murondoke mungane n'umusenyi wo ku kiyaga yego leta nayo ikavuga ati ahibambewe gabanya imvyaro yego biragoye bimeze gute Apotre jewe sinumva ico novuga ariko abakunzi basaruka mu TV1 ndazi ico kibazo bari bakirindiriye yego cyane mbega Apotre ico kintu mwebwe mukivuga kwiki ico tukivuga ko nuko abantu barakwiye gutahura iryo jambo Imana ico yashaka kuvuga yahezagiye Adamu na Eva yego burya Imana iriko irabwira umuntu ntibimubwira we Imana ikubonye wewe journaliste Gira ntibona wewe ikubwiye ngo uzogwira ibikubonamwo abuzukuru abuzukuruza Bibiliya ivuga ngo Imana ihera kwitanguriro ikabona ivyiherezo Imana ntiraba nkuko abantu baraba itubonye itubona muri generation nuvuga umuntu ntahera mu buryo bw'Imana imubona ko ari umuntu w'imwemu abamuturukamwe bose rero Imana ibwira Adamu na Eva ushima ivyo yababwiye atari ukugwira Adamu na Eva bavyaye abana bangahe nta bana 10 bavyaye rero mu yandi majambo ntiyari babwiye ko bazovyara abana 50 oya yari kubabwira ngo abazobavamwe mwe muzovyara abateguwe muri mwebwe abo mwumva mu mutima wanyu munezererewe hanyuma abazobakomoka ko nabo bavyara abandi abazokubakomoka ko bavyara abandi niko kuvuga ngo muzogwira mwe nk'umusenyi wo kiyaga kuvuga ngo natwebwe twavuye muri bo rero kenshi abakizwa bagyumviza ugutariko ngo nukuvyara abari mu nda bose sivyo kuko kubera iki Bibiliya mu migani igice c'10 umurongo wa 22 haravuga ngo umugisha w'Uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro iwuvangamwe none ni gute abana boba umugisha uvuye kuhoraho kandi Bibiliya ikavuga ngo umugisha w'Uhoraho nta mubabaro iwuvangamwe hanyuma ugaca usanga umuntu yavyaye abana 10 asenga Imana mugabo abana bajya apeni Apotre
rega impamvu nabajije ico kibazo nico nyene turabibona mu kibano turabibona iyo tugendera ugasanga famiye ibana ifise ekipe kabisa muwacuraba mu buryo bwo kwinjiza ndavuga ikashi ugasanga umuntu yinjiza igihumbi hari n'igihe nico gihumbi kibura urabona ibintu hari igihe bigorana ugaca yumva none wagaguma avuga ibana ejo ndavyara nongere mugabo façon de vivre irikira banabi niyo mpamvu rero mubandanyirizaho nyene iyo yitwa irresponsabilité imbere y'Imana uwo mukozi w'Imana utagira bita kutamenya kuko Imana ntiyivuguruza mu ijambo ryayo nimba watahuye yuko ngo kugwira ungana n'umusenyi hanyuma wowe ugacukora ivyo by'iwawe hanyuma ugatusanga wa mugisha wohoraho umwana mu bisanzwe birivuga ko ari umugisha ava kuhoraho ariko kandi yavuga ngo umugisha wararotungisha ariko kandi nta mubabaro uvangamo ariko ukaba ufise umubabaro n'abana bavyaye bafise umubabaro mu yandi majambo par transitivité abize nuvuga ngo uko tuza kubihuza nta mugisha wohoraho burimo nuvuga ngo harimo ukutamenya harimo n'ubujuju byagarutse kuba umuruho umubabaro rero sukuvuga ngo ivyo bintu ni ibintu byakozwe n'ubwenge bw'umuntu ntiyakoresheje ubwenge bw'Imana kubera iki nimba twemera ko hari n'ibyo tuja kwa muganga bakaduhanura bakaduterera incanco abana bakagutera n'amaraso ukayemera n'igufa ryavunitse bagashiramwo akuma ni gute ibindi bintu byose ubihakana kubera imico gusa ingene mwakuze mugaca muvyitirira Imana kandi atari ivyo ni wabona Imana itabigiyemo ngo ibatunge neza atamubabaro urimo Imana izoba yabaguhamagariye abo bana nihaba harimwo umubabaro ukabura ivyo ubagaburira ukabura ivyo ingene ubambika ukabura ingene ubigisha azoba atamana irimo rero abantu bige no kumenya nimba abaganga nagira nakubwira ko Luka yanditswe muri Luka yari umudokiteri yakorana na Kristo Yesu nuvuga ngo Imana iremera n'igikorwa c'abaganga kuko yabahaye ubwenge rero niyavuze ngo kugabanya imvyaro kuvyara ku rugero n'Imana ibirimwo ibirimwo niba yakubwiye ubyare 10 yaravuganye nawe par exemple nka twebwe tugihura n'umufasha wanje tukira abafiance hari ikintu twumva mu mutima kubwo gusenga Imana ivugana n'imitima yacu ndavuga wewe wumva mu mutima wawe Imana wumva ivuga iki ku bana uzovyara tuzovyara kugira abana bangahe hari igiharuro twahurije tureka n'ivyo twabana bacu kubabazi ntibakurikirana ku mezi rero ivyo ndetse gusigura cyane abumva barumva ivyo ndiko ndavuga bakuze iki kiganiro cy'abantu bakuze barumva ivyo uriko uravuga barumva ivyo ndiko ndavuga kandi ni umukozi w'Imana kandi sinaguye ndi mu mwuka cyane rero ico ndiko ndavuga n'igiki nuvuga ngo reka nabwira imyaka y'abana bacu umwana wacu wa mbere ari mu gukwiza imyaka 11 uwa kabiri afise 6.5 difference wa nyuma afise imyaka 3 n'amezi makeya rero gira ivyo biharuro vyawe uraza kuvyumva nuvuga ngo umufasha wanje igituma ubona asa n'uguma ari inkumi hariho gutamuruhisha ntaruha n'imvyaro kuko harimo ubwenge bw'Imana ntaca asaza ngo aje yambara arafise umwanya wo kureba wa wundi akazoza n'uwundi n'ibiki hanyuma twaravuganye ingene girane nk'ubu atari bitangaza Imana ikoze bindi turumva ko Imana yaduhaye tuzorera abo hanyuma tugakora umurimo w'Imana tworohewe nabo tukabaronkera umwanya wabo bakazotera imbere bavuga ngo abavyeyi baraturonkeye umwanya kandi barakora Imana kugira ntibaze banke Imana twasenze ngo ntibigeze batubona baze bakunda Imana yacu ko ibabeshaho neza kandi twabahaye umwanya kandi tubaganiriza iyi Imana yadukuye niyo tujana sinibaza ko hari ahandi hantu bokatira rero bwiye abantu bariko baradukurikirana ukuri mugendana ubwenge bw'Imana nibihe birahinduka donc mugende ntushobora gukora amafaranga 100 muri iki gihe tuzi valeur yawe ngugira abana 10 nagenda kubwira ikintu kimwe abantu batazi ugiye gusoma Bibiliya abahinga babiri baravuga ngo ibitangaza ubona muri Bibiliya ni 2%
98% kwijana ni ugukora amaprincipe y'Imana, ni ukuvuga ngo ni ukwaplika la parole de Dieu ijambo ry'Imana rivuga n'ubwenge bw'Imana. Rero niwaguma witega ngo manu urabona mani iza ku munsi, rero manu ntizoza iminsi yose, oya mani izogera igihe ihera, hanyuma ukoresha ubwenge bwawe, ko Bibiliya ivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'intoki zawe. Rero nimba ibikorwa by'intoki zawe ibyo Imana yashoboye kuguhezagiza bidashobora gutunga abantu 10, ibyo uzoce wimenya. Nukuri basi iki kiganiro nitwokimara murumva kiranaryoshe. Nanjye mfite ibibazo byinshi ariko kumbure tuzofata kandi kanya, tuzogira parti ya kabiri, twohava turara nga uraca mukanya. Rero ariko tubashimire cyane Apotre, nukuri tubashimire cyane ku kanya mwaduhaye. Murakoze cyane mama Apotre, tubashimire. Mwakoze cyane kudutumira. Murabona dukoresha ikiganiro cy'umwanya munini ariko twego tuvuga ibintu bikenewe. Shimire Moses ngahanye behind camera, shimire Bienve on the mix ariko aradutunganiza amajwi neza. Nukuri Imana ibahezagire, mwarahezagiwe cyane kandi Apotre famille yanyu mugira ijoro ryiza. Murakoze cyane turamukiriza n'abana kabisa. Yego cyane Salcom TV 1 Imana ibahezagire, banaye kubagura imbibe n'abariko baratwumviriza, babanaye kuyikurikirana ari benshi kuko ndazi ko izobafasha cyane igakora umuhamagaro Imana yahamagariye gukora mu Burundi no mu yandi mahanga. Yego, Imana ibahezagire, mugira ijoro ryiza. Amen. Salcom TV 1. Salcom TV 1 on YouTube.